ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Munkundire dusangire ijambo muri ibi bihe bya Pasika tukirimo. Ijambo riri muri Yohana igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Havuga ngo ku wa mbere w'iminsi indwi mu gahuru hatarabona, Mariya Magadalena ajya kumva abona ikibuye gikuwe kumva. Agenda ariruka ashikira Simoni Petero na wa mwigisha wundi Yesu yakunda. Arababwira ati, bakuye umwami Yesu mumva, kandi ntituzi aho bamushize. Nuko Petero arasohoka na wa mwigisha wundi bajya kumva, bompi biruka icyarimwe. Kandi wa mwigisha wundi asiga Petero amutanga kumva. Yunamye arungurutse abona za mpuzu zera derere zirambitseho, ariko ntiyinjira. Maze Simoni arashika amukurikiye yinjira mumva, abona za mpuzu zirambitseho n'igitambara cyari mu mutwe wiwe kitarambitse hamwe na za mpuzu, ariko kizinze kirahaco ukwaco cyonyine. Dusimbe ku murongo wa 11. Mariya yarahagaze kumva arira, ariko ararira arunama arunguruka mumva, abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera bicaye, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo y'ikiziga cya Yesu cyari kiryamye. Murongo wa 14. Avuze ibyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza ati, mbega nyina wanje urizwa niki? Urondera nde? Nawe yumvise ko ari umurimyi waho, aramubwira ati, mugenzi, namba ari wewe wamukuye hano, ndangira aho wamushize, ndamukure. Yesu aramuhamagara ati, Mariya. Nawe arahindukira amwitaba mu Giheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo mwigisha. Nariko ndasoma iki gice numva ndatangaye, niga ijambo ryitwa kurorera. Petero na wa mwigisha Yesu yakunda baraje biruka barareba mumva, babona impuzu ziwe aho ziryamye. Baca bariruka bajya kubwira abandi, ariko Magadalena ararorera. Nizi ikintu cyo kurorera bene data, ngo ararorera, ngo ariko asubira kurunguruka mumva. Ngo arungurutse we ntiyabona impuzu gusa, ariko abona abamarayika babiri, umwe ari ku mutwe uwundi ari ku mirambizo. Ngo baramubaza bati, nyina wanje urondera iki? Ati, ndondera umwami wanje. Ngo akivuga ibyo arahindukira abona uwundi muntu ahagaze, aramubaza, uturizwa niki nyina wanje, urondera nde? Ati, nimba ari wowe wantwariye umwami, mbarira aho wamushize. Ikintu cyo kurorera nakize ko ndimvira ukuntu abandi baragiye bavuga inkuru y'igice, bavuga ngo Yesu yazutse, twabonye impuzu ziwe. Ariko Mariya aravye aravuga ati, arumva abamarayika baramuganiriza, urondera nde nyina wanje? Kurorera kwawe kuzatuma ubona byinshi. Haleluya. Ngo agiye, ngo ahinduke abona umwami. Ngo aramubaza, turondera nde? Ariko ngo Yesu akora ku kintu, aramuhamagara ati, urondera nde ga nyina wanje? Undi ati, ndangira. Yimvira ngo ni umurimyi ari ngaho, ndangira aho umwami wanje yagiye. Yesu acamuhamagara mu izina ngo Mariya. Undi ntiyaba agikekeranya ngo ni babarimyi ninde, ubwo nyine acavuga ngo mwigisha, Rabuni. Haleluya. Ndakwinginze ufate umwanya wo kurorera mu byo urimo,
mu bikuvunye, mu bikuriza, mu bikubabaje, ntibitume wihenda, witiranya umwami wawe. Umwami wawe ni umwami akomeye, umwami wawe yarazutse ntakiri mumva. Ushobora kuba uremerewe n'ibintu bitandukanye, ibi cyangwa biriya, bikaguhusha, bigatuma witiranya. Umwami wawe ntiyitiranyika, kuko naguhamagara mu izina kubera kurorera kwawe, uramenya uwo ari we, kandi nta kabuza araguhamagara. Naguhamagara arakubwira amabanga. Yesu ngo aramubwira ngo ntunkoreko, kuko sindajya gutanga report, sindajya gutanga raporo kwa papa, ntunkoreko, ariko genda ubwire. Ngo ariruka abwira abandi ati jyewe rero namubonye. Mwebwe mwavuze inkuru ko yazutse kandi namubonye, kandi yambariye ko agiye kwasi, ariko azagaruka tubwire. Haleluya. Ndakwinginze muri iki gihe cya Pasika turiko turiyumvira n'ibiriho ku isi, ibyo by'iyo virusi iriko iravugwa, ntibiguhushishe ngo witiranye umwami wawe n'ingorane uri kuracamo. Ntibiguhushishe ngo witiranye umwami wawe n'ubukene uri kuracamo. Ntibiguhushishe ngo witiranye umwami wawe n'indwara uri kurabona zisuririza umuryango wawe. Ndakwinginze kurorera kwawe umenye ko gufite impera yo guhamagarwa mu izina. Ngo Yesu aramuhamagara ngo Mariya, undi ati Rabuni, amenya ko umwami wiwe yamubonye. Uhoraho abaha umugisha, abahezagire, kandi mwige kurindira. Amen.